Bakunzi ba Ntengimwe ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Mumeze neza? Jewe ndakomeye, nitwa Hicintuka Sylvane kuboba bambonye irya mbere. Hanyuma aboba bambonye irya mbere nyene ndabasabe uwutarayikora je dis bien, uwutarakora s'abonner canke subscribe ayikore. Uwamaze kuyikora ntasubiremwo kuko uba uyifuse. Hanyuma ikindi nobasaba nuko mwoja muragira commentaire ku biganiro nkora. Nubwo mubona ata commentaire nyinshi zanditse ngaho oye ku biganiro mubona, hariho abantu bahitamwo kuzimpa nko kuri WhatsApp canke bakanterefona bakambwira bati twebwe ntitwashoboye jewe sinashoboye kwandika commentaire yanje ariko ndayiguhaye. Abo n'abanyereka yuko bankurikirana kandi bakambwira bati ibiganiro vyawe bitugirira ikimazi, rero dufashe uganire kuri iki kindi naco nyene cofasha sosiyete yacu. Ibiganiro nkora rero jewe navuze nti nubwo hoba umuntu umwe canke babiri bigiriye akamaro kuri jewe ni inyungu. Rero nawe niwabona ibiganiro nkoze hari aho bigukozeko ukumva hariho akantu nkwiye kongeramwo canke gukosora, urahawe ikaze haba muri commentaire ngaho nyene canke kuri numero ya WhatsApp yanje. Nciye nibuka yuko ntaranayitanga d'ailleurs, nzoyitanga kugira ngo uwumva adashaka kwandika ngaho muri commentaire anyandikire kuri WhatsApp. N'uwoba akeneye gukorana ikiganiro canje kuko ino channel si yanje gusa ni ya mwese wumva ufise ico wobwira abarundi canke uwundi muntu wese atahura ikirundi canke ushaka no kuvuga mu gifaransa urahawe ikaze. Ikiganiro cawe tuzogikora, tuzumvikana umbwira uti jewe nshaka gushikiriza iki n'iki n'iki, hanyuma mpeze ndaguhe akanya, ndaguhe ushikirize ico wifuza. Uti rero ubu naho nje kuvuga kuki? Nje kuvuga ku ndero y'abana bacu, na cane cane abana bavukira canke bakurira mu bisagara. Indero tubaha ingene iba imeze canke ukuntu ikwiye kumera. Iki kiganiro ndagikoze kubera ko nari naciyumviriye, ariko hariho n'uwundi muntu nawe nyene yampanuye ati niki uzogire ico ukivuzeko, bishobora kugira ico bifashije. Rero ndakivuga mu buryo bubiri, ntangure ngire ico nokwita constat. Constat ni ukuvuga uko nabibonye abantu bakunda gufata abana babo. Mu biganiro vyatambutse hariho igihe ikiganiro nigeze gukora mvuga abana baza kwiga mu bisagara bavuye ruguru, bavukiye hariya mu misozi, abana ba bakuru bacu, abana bavyara bacu canke abana tuvukana bakaza kurererwa mu gisagara, abenshi baba baje kwiga. Ico narakivuzeko ndavuga ukuntu babaho, usanga bakora udukorwa two mu nzu, ugasanga hariho abafatwa nk'abakozi bagaca bakora ahatari umukozi bagakora ibikorwa umukozi yokoze.
canke bagafashanya n'uwo mukozi iyo ahari, ugasanga novuga nti uko nabivuze abenshi navugiye abantu usanga babaha ibikorwa birengeye bakibagira n'icabamanukanye n'icabazanye kwiga. Mu bisanzwe ngira ndakivuge ko uno munsi mu bisanzwe guha ibikorwa umwana si ikintu kibi, mugabo nimba yamanutse aje kwiga menya yuko igikorwa nyamukuru akwiye gukora imbere y'ibindi vyose nuko kwiga, hanyuma ibindi bikaza kwiyongerako kuko nta kubaho umuntu arera amaboko, navyo si ingeso nziza. Rero uko mukoresha abana bavuye ruguru, barumuna banyu, baramukazi banyu, bavyara banyu, donc ico mwoba mupfana cose ukumukoresha avuye ruguru mubimukoresha kubera ko nyina aba yaramwigishije gukora. Iyo amanutse i Bujumbura agashika ntamenye gukora, hariho abo bahora bagira ingorane bakanabirukana akavuga ati ntaco amariye. Iyo umwirukanye ukavuga uti ntaco amariye uca umenga wari umwiteze ko nyene yuko aza kukubera umukozi, mugabo sico kiba camuzanye. Ako kari agaciyemo kuko navuze nti ngira mvuge ku bana bavukiye mu gisagara, abo bacu twahavyariye kandi tukabarereraho. Hariho abavyeyi benshi ababishoboye bien sûr usanga bafise abakozi babiri, ugasanga barafise umukozi w'umuhungu ateka, bakagira n'umukozi w'umukobwa araba abana. Iyo abana bakiri bato nta dukorwa usanga babatuma, impuzu z'abana zica zimesurwa n'umuyaya. Iyo abana bamaze kwegera haruguru, impuzu z'abana ugasanga zimeswa n'umuboyi niwe azigoroye, canke hakiriho uwo muyaya bagafashanya izo mpuzu z'abana zikazomesurwa nabo. Ugasanga umwana akuze atazi kwihanagurira ikirato, umwana ntazi kwimesurira impuzu, ntazi kwigororera impuzu, ikitavuzwe coco ni kugorora impuzu y'umuvyeyi wiwe canke y'uwundi mwana bavukana. Ivyo ntavyo aheza ngo akore iyo adakora n'ivyiwe. Rero ivyo bintu nobabwira ko bigira ingaruka. Reka mbanze mvuge no ku tundi dukorwa twategerezwa kubigisha ariko akenshi usanga abavyeyi basamaye batabibigisha. Ugasanga umwana w'umukobwa ndetse n'umuhungu kuko ntawumenya aho umuntu azohereza ubuzima bwiwe, ugasanga umwana arinze aheza imanite atazi guteka, ntazi guteka umuceri, ntazi amazi abize ico arico, ntazi gucana imbabura. Nukuri ivyo bintu si vyiza ntuba uriko urera abana bawe neza. Muratangara kenshi abana b'abakobwa iyo bagiye kubaka ntibamareyo kabiri. Reka nduhuke gatoya kuko ico kintu kirakomeye. Iyo urungitse umwana wawe akaja kubaka ntamareyo kabiri birababaje. Bibabaza umuvyeyi, bibabaza umuryango wose, kandi ahanini usanga bitukwa abavyeyi, bitukwa mama wiwe. Nukuri waramureze none tambuka uzino ushaka ngo bigende gute? Ego abo binanira bose si ukuvuga yuko bivuye kuri uwo mukobwa, mugabo hariho abo mpora numva umukobwa agenda atazi guteka, umukozi agiye agaca avuga ngo niturye umukate. None muzorya umukate indwi yose
hanyuma ntimugware diyare. Hama nimba uwo muhungu atikundira uwo mukate canke nimba atari muri bamwe bakunda akabare ngo aje kwirira mu kabare iminsi yose, wumva muzogwubaka gute? Canke niyanka ko musangira uwo mukate akaja kwirira mu kabare agataha ahaze, uzobabara? Canke niyaja kwirira kwa nyina uzovuga ngo umugabo wanje ngo yagiye kwirira kwa nyina wiwe, nawe uca ugenda kurya kwa mama wawe? Ivyo mwumva ari biki? Bavyeyi mwigishe abana banyu gukora, kurya musaba abo mureze bavuye ruguru, mube mukoresha n'abanyu, mubakoreshe, mubigishe ibikorwa. Abana barashobora kuba bicaye muri saro ataco bariko barakora, niho hegereye portaye, umukozi ari hariya inyuma mu gikoni ariko arateka, ariko aratigita, hanyuma hakagira umuntu asona kw'ibarabara, bakazorindira yuko wa mukozi ariwe aja kwugurura. Navuze gusona mugabo hariho ahatari amasonete, bakadodora. Adodoye umuntu ari kw'ibarabara, mu mazu menshi hatangura kumva uwicaye muri saro, uw'inyuma wa mukozi aja kuvyumva atevye, ukaja wa mwana ari muri saro akarindira yuko umukozi azovyumva akaba ariwe aja kwugurura, canke ukaja wumva ariko aramuhamagara, Simoni kadogo genda kwugurura kw'ibarabara. Wa mwana nawe yicaye ngaho, ashobora kuba yicaranye na nyina, ashobora kuba yicaranye na se, aho guhaguruka ngo aje kwugurura portaye, akarindira wa mukozi ariko arateka ava hariya inyuma akaba ariwe aja kwugurura. Ako n'akantu gatonyi umwana ashobora gukora. Bavyeyi n'ukuri, iyo ndero muriko muraha abana banyu si nziza. Hanyuma hariho ikindi, abavyeyi na mwebwe nyene hariho udukorwa duto duto muba mukwiye kwikorera, ntimudusabe abantu mutunze mu nzu. Ega niwaguma usaba yuko utuntu twose batugukorera, umwana wawe abona azovuga ati nanje ninashika mu rugo nkaronka abo ntegeka, nuko nzobigenza. Mama ntazi kwigororera impuzu yiwe, nanje nzoja ndatuma abo ntunze, nzoja ndatuma umukozi angororere. Mama ntazi kwisigira umukate, nanje nzoja ndabwira umugabo ansigire, nzoja ndabwira umugore ansigire, nzohamagara umukozi asigire. Mama ntazi kwisasira igitanda, nanje nzoja ndabwira umuyaya ntisasira igitanda. Ivyo vyose mubikore mubona ingaruka zavyo, ivyo mukora abana bacu, ivyo dukora, reka nishiremo ngira ngo niho muntahura, ivyo dukora abana bacu baba bariko barabibona. Buriya amaso arabona gusumba, kandi ibikorwa birigisha gusumba amajambo. Ivyo uzokora wewe wa mudamu we, umenye ko umukobwa wawe akurabirako. Ivyo uzokora wa mugabo we mu rugo, umuhungu wawe nivyo azoraba. Nimba ukubita mama wiwe, azogira ati ubuzima nuko, abagore bategerezwa gukubitwa, nuko azobigenza. Nimba wa mupapa utaha bwije, umenye ko n'umuhungu wawe gutaha bwije arabikurabirako, azogira ati ubuzima nubwo, abapapa nabo gutaha batevye, nabo gutaha bamota agacupa, nabo guca mu kabari. Ariko ivy'akabari reka ndabireke kuko narabivuzeko, nivugire udukorwa two muhira. Murabona ko abana benshi, ndetse si abana gusa, ubu muri iyi minsi hariho ibintu vyo kugenda kuba hanze, hariho abaja kuronderayo ubuzi, hariho abaja kwiga, nk'umwana ugasanga ntiyamenyereye ibikorwa vyo muhira, hanyuma
hanyuma akaja kwiga hanze. Agiye kwiga hanze rero, ni bamwe binanira. Uzumva yananiwe mw'ishuri, uzumva yananiwe n'ubuzima bwo kubana n'abandi. Dufate ahuriye mu nzu n'uwundi mwana bategerezwa gupanga hamwe, ico akora aca agira ati uwu muhungu tubana niwe azobikora, uwu mukobwa tubana azobinkorera kumwe bamwe twahora tubana mu nzu bahora babinkorera. Mugabo umenye ko bapanze hamwe, ntamuhaye indaro, kandi naho yomuha indaro ni umwana w'uwundi, si umwana wiwe, si uwo bavukana, kandi n'uwo bavukana ntategerezwa kumubera umukozi. Umwe wese ategerezwa kwibako. Rero mutabimenyereje hakiri kare, ngo igiti kigororwa kikiri gito, kandi ngo indero iva ku ziko. Bavyeyi ndabasavye, nimba uriko urankurikirana uri i Bujumbura canke mu bindi bisagara, uzi guti umwana wanje ndiko ndamutegurira kuzobaho nk'umuntu akuze, ntaje mw'ishuri gusa ngo abe uw'ishuri gusa. Hariho umwanya wa poze, hariho wikende. Ntimuje mu manza gusa ngo mushaze mubegwe, ariko umwana yige n'ibikorwa vyo mu nzu. Yaba umukobwa yaba umuhungu avyige, kuko bizomugirira akamaro ubwiwe, kandi bizogirira akamaro umuryango wiwe, bigirira akamaro na sosiyete. Uribaza nk'umwana ashitse ahantu hanyuma ntashobore guteka ivyo afungura atari uko yabuze amahera ya rasiyo, canke akagira n'iyo rasiyo ntamenye ingene ayigera. Ega na gestion irigwa. Ashobora kuyaronka agaca avuga ati jewe nzokwama nirira muri restaurant. Niwagirirwa ubuntu akaba ari umwana azi guca ayo mafaranga, mugabo utamenyereye gukora muhira, no kuyaca ntimugire ngo biba vyoroshe bavyeyi, nukuri ntibiba vyoroshe. Jewe hariho umumama yigeze kumpanuza ati mbega ubona umwana wanje nomurungika mu mahanga? Ndamubwira nti nukuri jewe sindaguciye intege, nti kandi sindagushigikiye cane. Nti urumva umwana wiwe yarafise akagorane ka irresponsabilité. Hanyuma ndamubwira nti nukuri umwana yakunaniye ari impande yawe, niwamurungika mu bihugu vyo hanze bizoca bimugora cane. Iyo irresponsabilité afise ari impande yawe, ubwo ahataco yihereza amaboko ari impande yawe, niyashika hanze hoho bizoca vyunyuka. Ni bamwe uca usanga bigiriye kwinywera urumogi, akaba umuderenka, akaba uwo mu kabare, akaba uwo kuyerera gusa, ugasanga ntaco avuyemo. Rero bavyeyi, navuga simvura, abumvise bumvise, abashira mu ngiro mushire mu ngiro. Murakoze cane, tuzosubira. Mugire amahoro n'amahonda. Ndabakunda cane. Bye bye.